hanyuma 2018 nyene naragize amahirwe ngira amasoko yo kugurisha abakinyi b'Abarundi ndabagurisha mu Rwanda na Tanzania. Ntabwo kuza ndagura amatongo yanje 2019 guco ubuzima bwari ko buragenda neza. Si ibi vyina abantu bayirirwa bavuga ngo baraza umupira. Ino nta mupira uhari. Burya umupira ngaha muri Nord hari abana bazi gusesengura umupira na cyane cyane umupira w'i Burayi. Umuntu azi umupira akubwira Arsenal, akakubwira igikombe c'isi, akakubwira ingene Man City yatanguye, akakubwira Reims ingene yabayeho igakina finale zingahe atayindi equipe irazikina. No kuvuga ikintu akoreje miliyoni 40 sinogishira mu bantu babiri bonyene, sinogishira ku bantu bamwe bonyene, kategori y'abantu bamwe bakurikirana sport gusa. Jewe jenze ibintu simvuga ko nzi ibintu mugabo hari utuntu tunosiyo duke ku bintu byishinze. Par exemple je ndi umurimi ndi n'umworozi fise projet yo korora nakoze y'imiliyoni 30 na zingahe 2500. Iyo projet nayikoze nayirangije mu kwezi mu 2024 niho nayirangiza kuyishira mu ngiro. Nimba nayishize mu ngiro ifo konza abantu nkabareka mwega abajene canke isabo bajene urahirije kaminuza uyu munsi ko wirirwa mu ibarabara wirirwa kuri bata wirirwa inyuma y'abantu bagohemba 100,000 why? Kuko amafaranga kugwa ni radio ndabona ko ndodo hirya no hino nkifashisha nuko ofisi naje no yikora mugabo sishobora kuyikora kubera radio nasanze ntabwo yunguka ntubabone baje bazifise benshi barararira gose nene ntibona abamenyesha makuru ari mu radio kubirwa baravuga ko batabahemba. Jewe ndi umumambere muri Manchester City ndagusigura igituma ndi umumambere muri Manchester City. Nagize uruhara kugira ngo Manchester City imenyekane habe ikintu bita City Group. Sinibaza ko Dinamo izopfa ikoze icyo bita Dinamo Group nk'icyo Man City yakoze ngo ndyohego. Ntihagire n'ubuzo nibaza ko nzonacika n'intege kuko jewe ndigaburira nditunze ifise n'abandi bantu bandi nyuma bari nyuma yanje babayeho kubera jewe itimini ziko ntabwo ushobora kuvuga ngo Dinamo yo miliyoni 10 kugira ndayikore nimba nase kuja gukora akazi ko mu radio. Uno munsi ni 2025 nta 2028 yozogira ntarabonana n'umukuru w'igihugu. Mu ntumbero nihaye nimba ntazobanda namubona uko biri kose rwandiko rwanje ruzoba ruhari gwerekana ko hari ico nakoze mu gihugu kandi nifuza ko hari impinduka byashikiriye umukuru w'igihugu. Mama yanyibarutse sinagize amahirwe yo kumubona kuko nifoti ya mama ntani yunda nazi jewe. Aho nashendo nka PJ Classic FM bambwiye bampa offer igwiza icuro zirenga zishika 4 amafaranga nakorera muri Buja FM. Ezami ni mumbare amafaranga nari kuyanga. Nitwa Suleimani niyo nkuru bantazira Papa UTAMU. Niyo mazina yanje muri rusange. Sivye ko petetre abantu bongeza ko nayandi indimbura buryo umuntu yisizina nuko mu icamba kaba bafisa abo yasuzuguye ko araba baramwisa amazina. Je izina sije nagise rero nagiswe n'umumenyesha makuru w'umunyarwanda bamwita Rugimba na Theogene. Nibaza ko yabaye umumenyesha makuru wa mbere mu gihugu cy'u Rwanda avuga amakuru yo ku mugabane wa Buraya yonyene yakora kuri Flash FM, akora kuri Radio DC, akora n'ikintu bita Trace Foot kuri Radio 1. Wari muri Korea ni yasigaye yako niba yanyise mu mazina rero yanyisafatiye ku biganiro twagunda kuganira nanje jewe nawe keshi twarahamagarana ku telefone kuko nibaza ko ndi no mu bantu bake bavugana nawe kugeza agende muri Korea kuva nko mu 2009 2000 hakora amakuru y'inkino y'Iburayi gusa niwe nta muntu afise ifoto ziwe zirenze zibiri. Urumva rero ndi mu bantu baganira nawe uko twaganira ugasanga nyitwa uruzina kubera ko umuntu atwenza gose meme si abantu batakunda kumubona bituma ranyita iryo zina kubera UTAMU n'uburyohe. Hanyuma ati hari umuhungu bakorana bita Fuadi uwihanganye yamwita papa wa batoto akora kuri BNB no munsi ubu akora kuri BNB Kigali nawe niwe yamufashije gukera mu itangaza makuru ashavuga ati wenda kwise Papa UTAMU rero mu gihe wewe yari yamwise gicumbire nani Plito uyu wihanganye Fuadi wihanganye yari yamwise papa wa batoto. Indimbura n'abafana ni izina ry'abafana ba Manchester City mu karere ka EAC twese burya twitwa indimbura. Rero Rugimbana no mukunzi wa Manchester City nawe kandi naho ubona ifoto yiwe uzosanga nawe yambara jezi ya Man City ntayindi ni foto imwe yambaye jezi ya Man City indi foto yari karasinya amasezerano na Bralirwa nta zindi foto ziwe zibiri wobona. Rero nanje kubera nk'umuntu akunda Manchester City kuva 2008 ninjiye mu muryango w'indimbura nitwe ndimbura uko mu Burundi nzaronza ndimbura izina rya Man City nari nifuza ko ryamamara rikamenyekana nuko nabaye ni izina ry'indimbura ryapfuye mu icamake. Indimbura nabyo icyo bisigura no kuvuga hari ikintu kiba gihari kukirandona n'imizi rero
no kurimbura gukuraho byose. Twashaka dukureho amateka ya za Man, dukureho amateka ya za Arsenal, dukureho amateka ya Liverpool, kandi vyarakunze. Uyu munsi nta muntu atazi Manchester City, uwari wese yigiye gukina arayimenya. Ubwiye no ngahamwe baruzumva nkava ngo indimbura atanavuze jewe, ugasanga avuze indimbura mbwa ariko aravuga Manchester City, ngo indimbura ngo barazirimbuye canke zarimbuwe canke kubera iki kakajambo nazanye kindimbura nkiri umumenyesha makuru ku maradiyo. Je novuga rero burya akazi ko ku maradiyo nagatanguye nkunze, maze gukura cyane kuko natanguye nkora ama documentaire, nkoresha telefone YD ya Techno YD na H4 nimba ntihenze, nkazifata nkirikodinga imwe niko ndayivuzamwo tapi canke si yituvuga ngo jingle. Navuza indirimbo stand up niyo navuzamwo, hanyuma nkacana ndayiriko narogistra amajwi ndiko ngaruka ku documentaire igikombe c'isi ca 1998 Ubufaransa bwatahukanye Brazil, match zabereye Korea champion hanoze, igikombe c'isi cyabereye mu bihugu bibiri, match ya mbere ya Senegal n'Ubufaransa. Ndibuka nkora igikombe igitsindo cya Diego Armando Maradona cyo yacinzishije ukuboko mu 1986. Aho rero ni abantu bamenye mu magroupe, cyane muri groupe bita Burundi Sport. Harimo wari umumenyesha makuru Amido Hasani, akaba yari n'umumenyereza ico gihe. Rero niho namenyekaniye mugabo cyanja mu Rwanda. Ngiye mu Rwanda mpura n'uwo bita Patrick Barugira, yakora kuri RBA radio nkuru na televiziyo by'igihugu, ubu bari muri Canada. Wewe niwe yararongo ikiganiro c'inkino ro ku iyo radio. Mugabo kubera ukuntu baguma babona ibyo nganira no kuri Facebook, mu nyuma za kumbwira yuko yozarankumira nkaza ndamuha amakuru y'inkino yo ngaha mu Burundi. Rero barakunda kumpamagara icyo gihe nakora mu bitaro muri hôpital Jenda. Umva kuri radio Rwanda niho natanguye kumvikana. Radio Rwanda niho natanguye kumvikana 2018, niho natanguye kumvikana n'abarundi banyumviraho. Hanyuma 2018 nyene naragize amahirwe ngira amasoko yo kugurisha abakinyi b'abarundi ndabagurisha mu Rwanda na Tanzania. Burya umukinyi wa mbere yatangugurisha ni Frank Barirengako, bajire uri mwengu, barambaramba rije n'abaconnectinze mu Rwanda. Usibye ko rambaramba bitakunze ku munota wa nyuma yarankwevye nzi ngo niwo musi twubuca dugenda, carankwepacaja muri AS Kigali, nari mfise yindi soko yiwe nashaka kumugurishamwo. Urumva rona gurije abakinyi benshi mugo kubera iyo connectivity yagumiye iri hagati yanje n'abanyarwanda, byatuma amaradiyo mu Rwanda nyiyumvamwo, ndaza kwija Energy Radio, amaradiyo atandukanye baramenya. Rero abarundi n'abatanguza baranyumva gutyo, mugabo cyanje kuri radio Isanganiro. Ndavyibuka Ismail na Hoda ni batanguza arantumira ku kiganiro yakora kwa gatandatu kugira ngo se turaganira kubyerekeranye na development y'umupira w'amaguru, ko umupira je narawutahura yamaze kuko je natanga kumviriza match mu 1998 ndi umwana muto cyane. Rero tukaza tuganira samedi, ikiganiro yakora saa 10, nkaza mvuye mu bitaro mu Ijenda, mu nyuma kwisanganira baza kubimbwira ati reka tugushire mu bakozi nawe mugo bakora iby'inkino nkorera ubuntu. Mu nyuma barampa ka déplacement, ntabwo kari gato ntabwo kari kanini, sindakagaya kuko nari mfise ibyo nkora mu bitaro, naronka amafaranga, umva naradandaza n'abakinyi, nkongerana ntabwo kuza ndakora ni business zindi zo kurima, ndumurimyi nkaza ndarimisha, ntabwo kuza ndagura amatongo yanje 2019 gucyo, ubuzima bwari ko buragenda neza. Hanyuma kwisanganiro nahabaye imyaka nk'ibiri n'imisi mike. Mu nyuma Buja FM kwisanganiro bambwira yuko bakwiye kombo umukozi permanent waho, mugo ndavuga ati nibyo kuko nabise akazi ko mu bitaro ndi chef de poste wa urgence, ndabona ko bitokunda campitango guhagarika. Mpagaritse naciye ndonka Buja FM baci bampamagara, ntabwo nagiye kubasaba akazi, barampamagara. Icyo gihe harimo covid, harimo na yari nimba ntihenze, nanje ndayimarira ndayishikiramo kuvuga ama match. Icyo gihe sibye ko hari n'abantu basa, hari havuye bamenyesha makuru bakomeye, ba Landry, ba Keve, ba Elvis bari barahavuye nyene. Byaraboneka ko hasigaye ikinogo kinini. Mugonje muri Buja FM bazana na Fridore na Biri, cyo twahurira bavuye mu yaravuye muri RFM, ndavuye muri Lema FM. Antuka twaragerageje gukora birakunda, twongera dusubiza iteka Buja FM. Munyuma candonka amahigwe ndahamaze umwaka n'amezi 10. Radio PJ Classic FM cyavuka, mugo baca bandondera ko noza ko noca ndonka twofashanye n'abandi bantu ndondeye jewe kugira ngo dukorane. Nije natanga kuvugira kuri Radio PJ Classic FM, ndetse ndanabapropoza n'ibiganiro twokora cyane by'inkino. Ndavuga ati jewe kubera rugimba na yari umugenzi kandi akaba atamakuru yo mu Rwanda yavuga,
arambwira ati nimba ugiye ku radio shasha kire ikiganiro cy'amakuru y'iburayi gusa Jewe FM ntayo twakora y'iburayi gusa twakora no kumugora evening sport yabaye ivangavanze ku murango twaravangavanga mubona avuga ati ngomba gukora ikiganiro cy'amakuru y'umukuru ku mugani wa burayi. So naciye nkore ikiganiro bita sport zone n'ubiri kuri PJ Classic FM ndayikorana rero nagasongo nkaba ndamuzi nk'umuntu yaje ku radio ngo ararondera amahirwe ko bomuha amahirwe barayamwiba mugo numvise tushe yiwe numva yuko umuntu muzima avec icyongereza azi kuma interview nyene twoza turayinterpreta y'iburayi mu buryo bunyarutse mu kiganiro bwo yamba naho nkaba ndamuzi baramutumira muri Buja FM bafirwe ko bari bamenyeranye nkaba ndamuzi hanyuma cananguza sport zone irimo abantu batatu jewe gasongo na mbuyamba na Classic Sport nije muntu atanga kuvuga kuri PJ Classic FM. Classic FM bampaye amafaranga menshi ya recruitment bampa n'umushahara munini ya nibaza ko atanu mumenyesha makuru w'inkino n'umwe arayahembwa ngahamwa kino gihugu. Mu nyuma rero biza kugorana rukintu bitakunze ko bashira mu ngiro avuga ati je nta kindi dufarira radio si ya papa radio si ya mama I need money mfata ingingo yo guhagarika mpagaritse nabagasongo urumva nabo nyene bari babemeriye ipinda hari bitagenze neza barahagarika niko kuronderwa na radio Ejo Heza FM nayiduha amafaranga kandi nayo yarampaye recruitment simbeshe impano umushahara nyene nkubona ronka mwiza mugabo nabo usanga hari udokosa bakoze mu nyuma niho twarekaramye umushahara wacu nimba mwarabonye ikintu cyo vuga ngo environnement ngo kudushira muri environnement ngo muri santé muri education byari byavuye kurekera umushahara abantu bazi ngo nibibazo ngo bya basket byabaye nta kibazo cya basket cyabaye ahubwo no kubera kwarekeramye umushahara bose ashati aronde ngene yo dusepara ko twamaze kwishira hamwe kuko twari bijya bintu byanditswe twabirekaramye guhera kwa gatanu hakozwe inama rero tubona ko tutobandanye nabo bantu dusaba twacu tuzingo twangushe turavuga ati turahagaritse mu nyuma haje projet y'abantu bo muri Atoko Burundi bakora muri Black FM nayo barayidu propose dusanga ni projet nziza mugabo dusanga ntibayize neza twakoze y'umwanya muto twarabwiye ati vraiment projet dateguye neza gutyo nitwobandanye reka duhagarike hari mu mwaka weze mu kwa gatanu rero turadesta guhagarika nibaza ko ariho nahagarika ibintu by'itangazamakuru ryo mu maradiyo kandi numva menga sinzobisubiramo kugira ndabisubiremo ubu ego irevre hari amaradiyo n'ubu tuvugana haro n'ibimenyesha makuru byandone kandi bimpemba amafaranga menshi nemeza ko n'ubusubiye ku radio no bandi mu bamenyesha makuru bahembwa neza mugabo naranse kuko nasanze afise imaze kugira responsibility ndiko ndakura ku imyaka mfise ubu nibaza ko iranyemerera kuba no gira ibyo mbazwa rero nibaza ko iby'amaradiyo nabisubiramo nzo afise mu projet yanje canke se nta projet nta radio je nzogira mugonzo afise mu projet yagutse yanje kandi mbona ko inyinjiriza mu buryo bugaragara. Narumenyesha makuru ku ishuri jewe hari n'izina bantazira sinorisubiramo ngaha kuko 2004 Invisible 2005 2006 za Arsenal zose hari umuzamu bita muzamu wa Arsenal nuko ntamwibuka neza yari umudagi Jewe burya kijya gihe January sinafana Arsenal sinafana na Chelsea sinafana na Real Madrid sinafana na Barcelona narakunda umupira muri rusange kuburyo wasanga afise twe hari ibintu kwitwa makarne kera je wasanga afise double feuille ziriko abakinyi bo ku mugane wa buraya bose equipe yose kuburyo tugiye muri pause twaje dutangwa tukayasesengura nabandi bahungu bitwa barugomwa bitwa bakabugi bose bitwa batombe mu David hari umujambo mu Dr. yitwa Samson ba Gerard ubo Dr. Samson muri Canada nabandi bitwa ba Jean Pierre bari mu Bwongereza bari bitwari beshi wasanga rufise kundi tuja muri pause mugo nkabanzwe nyene nk'umuntu aza kubanda baha update zose twe icyo gihe twe turabana baruguru hari hagezweho amaradiyo prive twe nta maradiyo Burundi twumviriza bibavuga ngo twumvirije abana kandi nta nubwo je burya nta mumenyesha makuru y'u Burundi novuga ngo narakurikiranye je numviriza icyo bita Radio Salus kumviriza Radio DC kumviriza bita Regis Murambira kuri City Radio kumviriza Kazungu Clever kuri Contact FM icyo gihe twari tuzi umupira si ibi byina abantu bayirirwa bavuga ngo barazi umupira ino nta mupira uhari burya umupira ngaha muri Nord hari abana bazi gusesengura umupira na cyane cyane umupira w'i Burayi ibi ngaha burya umuntu azi umupira ntashobora kumviriza ngo Real Madrid Barcelona ni niyo mpamvu jewe burya muri career yanjye sinigeze mvuga match zirenga nka 10 canke 5 za Real Madrid na Barca kubera ndabibona nk'ibintu bitari smart umuntu azi umupira akubwira Arsenal akakubwira igikombe c'isi akakubwira ingene Man City yatanguye akakubwira Reims ingene yabayeho igakina finale zingahe atayindi equipe irazikina ubone umuntu uzokumva ko ari umunyamupira ubone umuntu akubwira ngo Real Madrid ngo Barca uje ntabwo ari umunyamupira uje n'umuntu akurikiranye n'ubwije yumva igihiriri cy'abantu akagira uko rero twebwe je no mvuga ko twicara tugasesengura Ronaldinho Etofisi nibo bari hagezweho ba Drogba hagezweho abantu ba Koroture Abibu ba Yaya Toure no ntibari bwaze ngo bajya ahubwo
hari hagezwe ba Seredi na Seredi ntiyari yari muto ubwo ba Ronaldinho ba Salomon Karu nibo bakinyi twabona za Cote d'Ivoire zari zikomeye ni mwicamake nibyo twari twibereye mu twe nta pose twagira yo kuja ubwo wagwana avuga ati nene ubu ko muri pose abantu baca banza kuja gupisa ndajayo nza kubasanga ahubwo amakuru acitse pose twegigeze wagwanira hari hano kwipotiraho kwizamuri kwigorira twagwanira guhagarara kugira ngo dusesengura ayo makuru rero gusa se nari mfise umugwi numwe nakufana sibyo ko nanumviriza na radio BBC cyane yo bita Charles Hilary kumwe yavuga mamace hari undi mutama numviriza kuri radio Rwanda bita Marcelo Tagarama na Yves Bucyana akorera BBC ubu Marcelo Tagarama nawe yarahagaritse ibyo kuvuga amakuru y'inkino bakora ikiganiro bita twegera sinzi ikiganiro akora kuwa gatanu urubyiruko mu rubyiruko rw'u Rwanda abana b'u Rwanda mwicamake ni cyakora kuri radio Rwanda ibintu biri smart burya nuko abantu batabibona yuri kurakura mo cerveau burya nicyo kintu kitagira gifise hari icyo bita amanehone akagira ama deramification burya akantu kamwe yo gapfuye muri cerveau nikigera gasubirizwa mu gihe umubiri wundi iyo hari akantu gapfuye karasubirizwa ibintu by'abakinyi cyangwa se by'abajene by'amakuru y'inkino bisaba umuntu ari jene akiri muto yuri kurasaza hari utuntu tugenda tuvamwe ukagenda usubira inyuma buke rero nk'uyu mutama nayimbuza ntuze ya Marcelo Tagarama yahagaritse mugabo twemera ko twabonye abantu two ba Jimmy Gatete imana y'ibitego bantaganda Elias ba Jimmy Murisa ba Olivier Karekezi nawe wamenye nawe bakinyi Burundi twe burya twamenya abakinyi Burundi mugo twamenya abakinyi biburayi cyane ukamenya n'abakinyi baza Rwanda za Uganda ibintu nk'ibyo na Tanzania ipfube rero ni nk'uko tuvuga urateka nk'ibintu utetse nk'ibijumbo ntibishe wari wize kuza gufungura ugafungura neza ibintu biryoshe wari watetse ibintu mvuga ati ibintu nizirinjya ziza kunyohera iyo uzitetse rero ibya bijumbo ukacubura nk'inkwi zo kubicana cyangwa sanga ibyo bijumbo wabitetse ntivyahiye biba byafubye iyo bifubye rero nyene urumva ubu buraye kandi wari kugira iki wari gufungura no kuvuga ibyo wari wizeye byiza uza kuronka si byo uronse uciye uronka ibintu bibi ibyo utari witeze ipfube rero no kuvuga ngo ibyo umuntu yari yiteze si byo yabonye example ipfube ndabikoresha ku bantu na cyane cyane kwa twiteze ko rezilita ku bakinyi ku bakoach ku ba president umuntu yari yiteze ko baza gutanga ibintu byiza mugo kwaje usanga si byo batanze mu icamake bapfubye bategeza gutanga ibintu byiza mugabo ntibatanze byiza yaciye biba bibi no kuvuga ngo byapfubye ibyo bari bateguye no kuvuga nari nateguye ko ndabanza gutsinda ndayibabaje ijya equipe mugabo byane plan zanje zapfubye ntizakunze ntabwo ari gitutse abantu ntibaze ngo ni gitutse no gufuwa mu icamake ntivyakunze ko bija mu ngiro mu bisanzwe je ndi umusomyi jewe mu bisanzwe muri secondaire nize paramedical kaminuza niga hotelier tourisme suko nagiye muri hotelier tourisme kubera ndinjiji suko nagiye muri paramedical kuko ndinjiji nuko narasoma je burya natangiye gusoma Roma yambe nayisomye niga mu 8 abagenda bavuye nk'aba hoteli nzi ntumbwire ngo bakamara rero badimbuye kwa mudimba baba bakongomani nayifise aba hoteli benshi wasanga banditse bari mu mutwe wanje ibi amaroma nasomye ni menshi mudogo kubera ko gusoma kwanje nabonye ko bidakwiye ko nigumiza mu kintu kimwe burya maze mgiye muri kariyeri nkurikirana iyo kariyeri nkayimenya uyu munsi iradiyo ntabwo kikiri ikintu kigezweho iradiyo buyumvirizwa n'abantu nyene bataramenye ho isigeze ubu tugeze mu bintu cyitwa podcasting cyangwa tugeze kuri social media reka mvuge social media tutureke podcast swate icyanditse swate icyavuzwe mugabo kigasigara iradiyo rero ibintu uvuze no kuvuga ngo turingana n'amasaha ati saa 6 zirageze numviriza ibi saa 5 zirageze numviriza ibi uri ibyo bintu byaraciwe niyo mpamvu amaradiyo nk'ubu akiri muri analogue ariko yiyumvira yuko umuntu aza kuyumviriza ngo afate umwanya w'amasaha 3 ariko arumviriza ibyo nta muntu akibikora abantu bose bari muri ni CD digitalize rero mu iyo CD digitalize jewe n'ubujye n'umuntu haranira kuba imbere mu byo nkora ntakoreje intambara ariko nkoresheje ubwenge so nimba narazanye ikiganiro c'inkino cibuka umugani wa buraye mu Burundi kigakunda nimba icyo bita DJ Mentions ibiyumva bavuga mati turi kumwe n'amakampana ya naya kubuza nkabavuga ati turi kumwe n'aba nije nabitanguje muri Buja FM nta wundi muntu kuko twakurana amakampani ya betting kavuga ati ikosora muri betting ora nabyumvise kuri Rugimba navuga ati hari company bita Lucky Bet ikosora muri betting naye nshanza na kajambo one Lazy Bet ikosora muri betting kubera iki nije natanguje ama DJ Mention nimba rero ibintu nagiye ntanguza rero n'uyu munsi hari ibyo nshoboye gutanguza mu Burundi abandi bataraza podcast ni ikintu cya mbere kigezweho kwinosa usibye ko abantu bataramenye nicyo bita podcast no buryo bwo kuvuga mu ibintu mwigisha
kandi canke se mutanga information ukigisha abantu mu buryo muri indirect kandi utumira nk'abantu batandukanye ata muntu ashize isoni uwundi bakaganira tuganira. Uyu munsi hariko haratanga imyiyamamazo. Iyi myiyamamazo yatanguye utumira abantu batandukanye ba politiciens bakaganira, mwabonye yatanguye gute? So podcast rero ni ikintu mwicamake cyagura ibintu byose amadomene yose, no kuvuga abanyamuziki uzosanga abanyamuziki bari ngaha, uzosanga abapoliticiens bari ngaha, uzosanga abarimyi bari ngaha. Kubera iki podcast ifasha abantu kwigisha, ifasha abantu gutanga information, usivye ko utarinze kuja kuri FM, utarinze kuja kuri television. Nico novuga mu icamahiguru gutanguza podcast. Aha fise yintegure no projet nayiteguye muri 2020 nza kuyishira mu ngiro mu ma 2000 nayishize mu 2025. Ona iyi ni sport zone nakoze mugo nayifise podcast muri za 2020. Ariko ndayitegura biri ngaha mu y'intuzeya. Nayiteguye ari projet imvuga ko nzoronka nzokoresha miliyoni 40. Sibyo? Nakuvuga ikintu nakoresha miliyoni 40 sinogishira mu bantu babiri bonyene, sinogishira ku bantu bamwe bonyene kategori y'abantu bamwe bakurikirana sport gusa. Abantu bakurikirana sport ntabwo umushikawe ndibaza nta sport akurikirana canke se mama wawe mugabo mama warakeneye kumenya, umushika warakeneye kumenya imyambarire igezweho ya kino gihe. Umustiliste yambara gute, muri arakeneye kumenya vire y'Ibujumbura no munsi abantu bayibamwe gute. One iyi projet ndayigezemwo nageze muri 2024 mu kwicumi sigaje ibi miliyoni 3. Timini ziko sinoma nashizemwe ahantu miliyoni 40 kugira ngo nkorera abantu bamwe kategori y'abantu bamwe. Irifuko nkora n'ibintu se kera abantu bambara gute, impuzu y'igiti bayikora gute. Uyu munsi rastafarisme je ndazi ikintu bita rastafarisme yatanguye gute kuri Baire Seratien ba Marcus Garvey baje gute, kubera iki muri Jamaica, kubera iki ngaha mu Burundi badahabwa agaciro na bamwe kuko si bose. Umurasi no munsi ntapfa yo kuronka akazi muri leta, afise dreadlocks mugabo ni vyizero ko abantu tubona tubisigura, ni kuvuga mu kategori yose ndayakeneye. Ni nayo mpamvu narabonye ko mukora rock media irikira kora mugabo iri kuri focaliza muri sport gose, kandi abimvu ndabavunira kagohe nkuko nanje nabandi bakamvuniye. Rezamini muje no mu rukundo abantu barakeneye kumenya igituma abantu bakomeretse batashaka kurongora kwega basore myaka afise nako bari nararongwe. Ni kubera iki ntarongoye? Kubera iki burya abantu bari muri sport ni bake. Ikibikwemeza nuko nubogira sondage ngaha abantu baza kubibuga ni bakeya cyane kuri miliyoni 10 zenga Burundi bufise. Rero nashatse kwagura ibintu bizotuma inja muri sport. Ona ko ngaha hari akantu bita the magic ntushobora kuba magic uri umuririmbyi witwa nguri magic wirirwa ku murongo wa bisi bro. Ntushobora kuba magic uri umumenyesha makuru akomeye wirirwa ku murongo wirirwa uragenda n'amaguru. Ifuko tuhindura ibintu isike kugira tutere imbere abamenyesha makuru byo kugwa gute. Ibyo rero n'uburyo bwo kwigisha mw'abantu. Hari kandi kantu nakoze kirekanya talk about love. Ni gute abantu no musa abagore bavuga yuko abagabo baba baca inyuma, ni kubera iki? Tubitumire aba expert babituganirireko babitubwire. Uyu munsi abantu bavuga yuko inkumi mwakino gihe zisigaye ziryamana n'abatama, bigenda gute? Iyo ngorane yaje gute? Urumva n'uburyo bwo kwagura ibintu. Kandi za nkumi ntizoja kuraba ngo Cristiano Ronaldo ngo yagiye muri Al Nassr. Mugoni navuga ko inkumu no munsi kwa naka bahafatiye abakobwa bakino gihe basigaye baja mu bubare bambaye ubusa. South Africa kugiye kwibarabara muri Johannesburg. Bedo Johannesburg niho cubibona usanga nk'abakobwa nk'amajana 5 kuva ngaho gushika nko mu Kamenge, uvuye ngaha muri ville gushika mu Kamenge ukabona nk'abakobwa nk'amajana 5 bacanye umuri bariko barota barindiye abantu babahamagara bambaye ubusa. Ibyo ni washo nta bihari kugira twe tubihagarike twabikora gute. Irifuko tubiganira muri podcast. Rero nibyo abantu ntibibaze jewe nzi ibintu simvuga ko nzi ibintu mugabo hari utuntu tunosiyo duke ku bintu byishinze. Par exemple je umurimi ndi n'umworozi fise projet yo korora nakoze y'imiliyoni 30 na zingahe 32,500. Iyo projet nayikoze nayirangije mu kwezi mu 2024 niho nayirangiza kuyishira mu ngiro. Nimba nayishize mu ngiro ifuko nza abantu nkabareka mwega abajene canke isabo bajene urahije kaminuza uyu munsi ko wirirwa mu ibarabara wirirwa kuri bata wirirwa inyuma y'abantu bagohemba 100,000 why wogenda ukarima. Je ndi umuyisilamu sinorora ingurube mugo nkubu dufasha umuntu afise amahirwe yo kuronka ko ni bake badafise amahirwe yo kuronka 100,000 mwakino gihe ufasha ibuguru by'ingurube 5 bigura 100,000 ukavyorora inyuma y'amezi 8-10 baguha amajana 8 ngahise miliyoni 4. Irifuko tuza rukabereka kubera ko tukwiye kuja muri élevage, kubera ko tukwiye kuja mu burimi. Ivyo bintu urumva je ndabikora nabigize gutya kugira ngo twugururire amaso bamwe. Je nakubwiye ko ari menyesha makuru byandondeye
bimpemba amafaranga menshi nemeza ko subiye mu itangazamakuru n'ubu nampemba amafaranga menshi cyane mugo kubera batemera projet yanje ko nanje ndabereka ibyanje kandi sinibaza ko ndi umuntu muto kuko amafaranga kugwa ni radio ndabona ko ndodoye hirya no hino nkifashisha nuko office nanje no yikora mugabo sishobora kuyikora kubera radio nasanze ntabwo yunguka ntubabone baje bazifise benshi baranarira gose nene ntibona abamenyesha makuru ari mu radio kubirwa baravuga ko batabahemba. Bijya rero nta kinda bivuga ko kuko abo babivuga usanga ata makuru baba bafise aho gusa mugo nimba ushaka ko nabivuga ko reka ndaguha kandi kantu jewe nkunda Manchester City sindi n'umukunzi sindi umufana jewe ndi umumambere muri Manchester City ndagusigura igituma ndi umumambere muri Manchester City nagize uruhara kugira ngo Manchester City imenyekane habe ikintu bita City Group sinibaza ko Dinamo izopfa ikoze icyo bita Dinamo Group nk'icyo Man City yakoze ngo ndyohego nibaza ko kubona Man City je yakinye nibyo bintu bya mbere bindyohera kubona Man City yasinze nibyo bintu bya mbere bindyohera naho wombwira yindi migwi yose wumva we wiyumvamo nta mugwi ushobora gukora ikintu na kimwe ngo ngiye kindyohere gusumba Manchester City. So rero biriya by'urunani mu mwaka uheze bavuga yuko ndi umunyarunani mu mwaka wahera bavuga ko ndi umunyarunani uyu munsi bavuga ko ndi umudinamo ikibyemeza ikikwereka ko ababivuga ari abantu bakurikira buhumyi batabona ibyo barimwo jewe president w'urunani turaganira vice president w'urunani turaganira le cadre wo mu runani turaganira cadre wo muri rezipo turaganira abakadre wo muri remesha turaganira abakadre wo muri febabu turaganira abakadre wo muri dinamo turaganira kubera iki jewe nzabo tukwiye kuganira bro ntabwo ushobora kuza kwirirwa nterana amajambo n'umuntu adafise IQ aciriritse mu mutwe you know uriya mufana avuga bijya rero niwe ndakurikira buhumya atani icuma terera muri ekipe ataza kamaro k'icyo bita medium kuvuga urunani ho nyine bokabaye babimpembera kuruvuga gusa ko Jesse ndaruvuga mu radio y'umuntu ndaruvuga iwanje kandi je ndaruvuga sindaruvuga kubera bampaye internet ni internet yanje nkoresha rero umuntu anyubahuka nuko ataza kamaro cyo bita media kuvuga ikintu cyo nyene kukivuga gusa ni iteka mwamugize ahubwo kuba navuze ibitagenda kuri mwebwe cyane kuba navuze ibitagenda kuri banaka nabeshe nimba nabeshe ingumbeshuze cenda guhariye cyangwa urondera ubundi muntu aguheriye nawe ugira iki umubeshuze. So biri abari abantu bayivuga rero mane uzurabe ibyiyumviro byabo aho bigera uzure nakamaro bafise muri ekipe apare yo kuvuza induru cyo no kwita abavuza nduru canka abakanda nzugi niba abandi bashaka kugara ko abandi bantu ntibinjire muri ivyo bintu hari abantu bujye babagamije ko papa UTAMU atogaragara muri basket bashaka kugara basket papa UTAMU agume nyuma y'urugi agume nyuma y'umuryango abo bakanda nzugi rero sishobora kumiriza ibyo bavuga ahubwo manite gugende mu fight jewe bugi ikintu ndaciyemeje ntempera umukanda gishitseko ntihagire n'ubuzo nibaza ko nzonacika n'intege kuko jewe ndigaburira nditunze ifise n'abandi bantu bandi nyuma bari nyuma yanje babayeho kubera jewe itimini ziko ntabwo ushobora kuvuga ngo Dinamo yo miliyoni 10 kugira ndayikorere nimba nase kuja gukora akazi ko mu iradi nuko nase ko nza ndakora ayo manyanga y'abantu baza bagategeka polisi w'iradi ati kora ibi nibi ngo yaguvuza ibi nibi ubu ndabivuga uwo narenganira za nyitwarire page iriho nzitaba natana yitwaye no muri page agende hari hashoboye hose anyitwarire nzomwitaba jewe ndafise karanga muntu ndemerewe kwitaba imbere y'ubutungane nibaza koko rero abo bantu reka uzozura wabwiye ati uriya mwana nigiti kiturigo nigiti kitundu muharata zizi kuwoza nigiti gifisa amahwa kuva hasi gushika hejuru rero jewe mukuri ndahanda abafana ba Vitaro barabigerageje abafana ba Interesare barabigerageje abafana ba Zande barabigerageje man ntabwo nigera cika intege kuko mushobora kuza muri 10 mugabo nza ndumwe kandi nza ndi mubi ubundi je mfise ubwirinzi nka burya bwa za Israel bwo mu kirere ni burinzi bwirinzi ni kirere bwo mu kirere no kuvuga ngo wewe utaranavuga gusa mba nabonye kufise intumbere yo kungambanira bitankwikata nkavuga ati nabyo ushoboye bombe yawe ndayisamo utarayitera ahubwo abakunzi ba UTAMU nyene nibaje kuri UTAMU podcast. Kuri UTAMU podcast harimo ibintu nakubwiye ko harimo domaine ya sport harimo domaine igiziki mugabo ntubwire ngo ni ibintu byose bizocako dufise n'ikindi kintu twakoze cyo bita UTAMU trends. UTAMU trends no kuvuga ngo dushiraho ibintu byose bigezweho uyu mwanya ababikushoboye baze kuja kuri UTAMU trends mu misi z'abazoyibona mu buryo bwiyaguye sinkora je nyene ubu nkorana n'abandi fise abandi dukorana bivuze ngo UTAMU podcast tuzotumira aba expert tuzotumira abantu bazi ubwenge ntituzotumira injiji umunyabwenge wese rero ahari ashaka kugira icyo aganiriza abantu turamutumira
umuntu wese afise akamaro kwa kino gihugu tuzomurondera natwe twapariye kumutumira twe tuzomurondera tumusabe ibyiyumviro byawe bisharinga abantu ubu no munsi urazi gukamera urazi ku editinga ese babikora gute ko hari umuntu yirirwa kwibarabara segereza igihumbi mane ntabwo ubwo rwego twararurenganya umujene w'imyaka 18 adashaka gukora ahubwo agashima kuja kubwira kure kuja kuvuga amajambo kuri nakabwira muhe babita badihira mbetezi abadihira mbetezi ni wa muntu imbetezi sinzi kuziza twatu bya bintu bashira mu wewe ashaka kuza kujya tuzijya mvuzo araza akagufa akakubwira ibintu kugira ngo umuhe ako kantu nyene ko tuntu dukeye jewe rero sishaka sinifuza ko abajene tumeruko ndifuza ko abajene ubuzima buhinduke gute rero nuko dusharinga ibyo byumve naho nuko wigisha abantu bakediting ene editing uyu munsi umuntu afite telefone Android ashobora gukorera amafaranga YouTube iriko amafaranga menshi mezame iriko amafaranga menshi ndabasubiriyemo ndamaze kubibona gose nabiganira n'abantu benshi bivuze ngo nta mpamvu yuko twirwa twirukanye inyuma bamenyesha makuru y'amaradiyo mane je navuze ama match nibaza ko mabamenyesha makuru bavuze ama match menshi mwabona Burundi ndimwo byangize dato wondi we mwakino gihe abantu banambwira ngo ndabisubiremo ariko kubigihora bitariko biranyinjiriza amafaranga ntaco bivuze bari abantu birigomva ku maradiyo tuvuze induru ukibaza ngo ko tufashwe siko bimeze ahubwo je kubwanje nk'abaje bajene bari mu maradiyo bari no mu mateleviziyo ntabwo ati ni murabe imbere ukiri kuraza no kuvuga ibintu by'abantu babafana ntabwo ushobora kuzokora ngo sumbye papa UTAMU cyangwa sumbye Keve gakiza cyangwa muhire Keve plutôt muhire arani muhigo ntushobora biragoye bivuze ngo ahubwo ni mwige cyangwa se nibiyige simvuze wewe nibiyige uburyo bwo gucreya no kurondera tuvuge nk'ibi bintu byo ko abantu bigo batwirukankanisha ku maradiyo yabo n'amateleviziyo yabo ubona ko bitari na smart mu byo bakora by the way munaza kubwira ikiganiro kavuga ati iki kiganiro kijanye nko ngize nk'amahirwe je nkahora n'umukuru w'igihugu hari kintu nzisabira kandi ndabona ko bizobishikaho kubera nkabwiye ko ndumukozi ndabona DC ni imyaka uno munsi ni 2025 nta 2028 yozogira ntarabonana n'umukuru w'igihugu mu ntumbero nihaye nimba ntazobanda namubona uko biri kose rwandiko rwanjirizo baruhari gwerekana ko hari ico nakoze mu gihugu kandi nifuza ko hari impinduka byashikiriye umukuru w'igihugu nuko ko nico kintu turagushimiye merci beaucoup le grand nizere ko nanje ninabakenera muzoza atakibazo na kimwe nta ngorane niwe kabisa asante sana